acha kwanza bitubya hivi ibi nivyo biba bituma rimwe je umuntu haza ngo shaka ikiganiro nkanatinya birinda ariko mwibwire wewe nyene mbakamiye andi nyumva maziri mwe cyo nyene ndawe ne nkubu wamukundi kujya mu andi nje narinze nza hano kubera ndamukunda umviriza kwanza ndawusabye umviriza kwanza Kessy banza uhaguruke kwanza haguruka kwanza wicare twumvikane basi sikia kwanza umvire Kessy no ni je ukunda ugo mune kwishavu jewe ngaya to sama rushaka tora yose bas andi tora andi please ngoya kwanza STV every story matters. Yes bakunzi ba STV murawumeze fresh Jenny Gudu ndi fresh ni wa musore wanya bazanira byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh nkuko mubizi nkunda kwicara ngaha iyo ndahicaye nuko haba hari image isa neza Eva na Adam ariko sinzi ko ariko bimeze n'umuntu ntaramenya neza nabonye nimero yiwe iracari enkoni sindanamenya n'izina giyo ego cyamara ni cyuki profile yiwe rero yarambeshe nabona umengo n'umuntu wa Desa ariko umanze kubona ko ari umuntu wa Mirsisa ni bon anganye beyi na Baju Black niko bayita sister sinzi meze neza ariko meze neza ikamanyinshi birira abakunzi ba STV bakora byinshi bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh turakora mwe mukaraba commentaires ziri negative n'iziri positive twese turazakira mudukwikirana muri henshi yagiye atandukanye mu mihingo ine y'isi ubuseruko uburaruko bumanuko nahe kandi ni mu burengero Asia America Europe no muri Afrika hose no ngahi wacu cyane mu gihugu cy'u Burundi nkuko mubizi rero iki kiganiro mudi sinzi ngo isagute kuko jewe kweri ndi kumwe n'umueva wanje ariko ntaramenya neza na neza agishika rero ari action nabonye irankorako ariko vyinshi tushobora kubimenya nkuko mubizi ni binini vya paracetamol bivura umutwe ndaguhaye kaze mukobwa mwiza umeze neza oh merci beaucoup meze neza karibu muri STV nakotse ariko rero ngo ndagwaye karibu ndashaka kumenya impamvu uri ngaha kwanza je kwanza nitwa nde anti nkora he STV wayimenye gute oh twaravuganye turahana ama contact rero nabajije bambwira ko ari ngaha jewe ndisabiye numva n'ubwoba bwinshi cyane ndashaka kumenya impamvu turi kumwe ngaha kuko abafana babimenya ndibaza sinda kubeshe wambwiye gushaka dukora ikiganiro ndakubaza hari iki no ndavyerekana imbere ya kamera uje kwica umuntu ngo wapi uje kundega hariwo nivyo ngo wapi wewe nta nico dupfa uwo mu gifa rero nini hari biki hari umuntu bintu je wambwira bingora gutaho en fait nta na kimwe nta muntu nishe nta kintu na kimwe ariko hari ikintu cyari kinzanye icyo kintu ndashaka kubivuga nyine byiyaguye mbere yuko ubivuga byiyaguye witwa nde kwanza nitwa Kessy afise abana bangahe yo n'abana afise uri nkumi cyangwa uri sugi just ndi sugi uri nkumi isugi ni nkumi nico kimwe n'ikinyarwanda ikindi ni kirundi ariko abanyene Kessy imbere ko tubwira inkuru yiyaguye ishobora kuba ari nziza cyangwa mbi ntavyo tuzi maybe ariko twese jewe n'abafana bandi turiteguye kuyakira ko tugomba tubanze tukumenye neza na neza Kessy n'umuntu nyabaki okay jewe nyene ni Kessy bikurarira kwa umenye ugomba kurira oya mama oya je ndabibona mu maso hari iki ni byinshi cyane ugomba gukorera musozi tubihebe kwanza kukumenya cyane tuzoba turakumenya nundi munsi witwa Kessy bakumenye uri umwigeme sivyo ariko hari iki gituma ugomba gukorera musozi je tutari tuzinanye nagukoze iki gabasha cyane uko natevye kukwitaba en fait ikintu nishaka nakubwiye narakurondeye nje nakwirondereye amaze kurondera mbona ko mfasha kine nabonye ko mfashamwo nico ngomba ndakubwiye nyene byamangayikije Rwanda hatora ahantu ariko nyene manje kimwe natoye hamana ikintu nashaka kuzomfasha apare yanje okay
nakunze umuhungu umuhungu bon je novuga je yankunze hama rero naragerageje uburyo bwose biranka neza biranka bon anka kunyumva ko ndamukunda ariko muri wowe uramukunda ndamukunda cyane nakwanza ukamuheba ega si Imana kandi ndamukunda n'umukunda nta bandi wokunda mwaravukanye oya niyo mpamvu nagiye kurondera wewe umfashe ufashe gutega mwene data bon nagiye kurondera nkaho bon wowe nagiye kurondera kubera nzi wo bishobora kandi wewe ndazi neza yo nakumva uko narumvise kandi n'umugenzi wawe arabyumvise rero nashaka umfashe please umuhungu ndamukunda jewe ntaranamumenya sivyo icyo numva twoherako ni iki kumukunda twese turakunda kandi namwe mirashika mukatwanyira sivyo ariko bagukunda bibaho ntangazwa gato niyo umuntu abigaragaje imbere ya kamera sivyo kubera kwanza uri fier yo kumva ko ubwira umuntu kumukunda imbere ya kamera impamvu natumye nza ngaha imbere ya kamera nuko yenda mukunda bon iyo umuntu utamukunda no kujya imbere ya kamera bon abari byo umunwa gusa rero ni impamvu natumye ndakuyondera wewe nuko yenda mukunda cyane kandi shaka umfasha uramukunda cyane ushaka ndagufasha akote dotwa no gufasha gute bon araho abantu benshi nayo gucako ariko we barambwiye yuko muri abagenzi kandi wowe yo nakumvira abaje naramubwiye nta kintu kimwe ntakoresheje rero ndiyumvira yuko noza kukubwira wewe rero we nashaka ugenda ufasha umumbwirire mwene data mushikanje rafiki yangu vraiment jewe ompora ibindi ariko ubufasha bwanje ivyo nashoboye ntaco nshoboye aho utari burara wohava kare sivyo none je kugufasha biko birangora kandi mbabarire cyane ariko icyo no gufasha kimwe icyo no gufasha kimwe uyo mujama si Imana kandi sumu general genda kujya nyene kimya ushaka inka nturire gusa navyo kurira ushaka inka aryama nkazo ndakwinginze Kessy imva ndakubwira ikintu kimwe Jeresi nkunda nabantu barira kwende mu buzima kuko urize andi please ndagusabye wambaye ibintu utanguye natumye nza ngaha kubera wa Kessy yumva basi ndagusabye umva basi gato yakwatwumvika andi ndamukuru uwo mujama kwanza ni yitwa nde kwanza yitwa nde twabako negative ni ukunda ukarira fresh please mutima wanje uramukunda ndagusabye please ndagusabye urabona ukumfashe mwaricaranye uramufata uko nawe yarase kunyumva yarase waramufashe ukunye no kurabigenda andi nyumva ndamutelefona nta nyumva none ngira iki jewe nuri kumumubwira kunyenyene buke noyega nanje kugufasha sivyoroshe ntiwibaze ngo nuko nyene nanda naco nohi andi ndawe jengirene kwe andi ndawe sikira kwa tugende buke none nta bandi bahunga aho nta nabagukunda aho bakudira ndamukunda nano nyumva none nta bandi webo bagukunda naho bakunda ureke kwiruhisha uja ku bantu batagushaka afu mimi nikusaidia everyman andi nyumva ndakumvikana tugende mu kumvikana sivyo Kessy twumvikane kanzu twumvikane pole kandi banzureke no kurira kwanza zaho kumvuta banzureke kwanza ibintu byo kukuri ibintu yakuri ariye fo kubihebe amatwumvikane sivyo vuze ndakubwira ikintu kimwe sivyo jewe si kwanga kugufasha ubari nkawe nkaza nkagutuma ati je ujya mukona aramufiriye mumbwira ivyo korohera kwe kandi uramaze gukunda abasirimwe cyonyene cenda amaze gukunda urumva ngene urukundo rubabaza none Kessy ngirene kwe please mfukame basi ndagusabye ntumfukamire kumfuka yose ndagusabye wapi Kessy je ndagufashe gute andi please ndabaye biragoye ntubifate nk'ivyoroshe kuri kuravyibaza acha kwanza bitubya hivi ibi nivyo biba bituma rimwe je umuntu haza ngo nshaka ikiganiro nkanatinya ndagusabye please Ngiza ndakubwira ikintu kimwe uramukunda umukunda none Kessy nyumviriza kwanza ntumukunda none uramukunda kubera ko umukunda je ndaguhanura impanuro nziza
sivyo kujya nyene wamukunze kujya nyene wabimubwiye ubwa mbere n'ubwa kabiri gushika umunsi wa nyuma wabimubwiye subirayo kandi irindi usubire irindi ariko umwibwire wewe nyene mbakamiye andi nyumva basi rimwe cyonyine ne nkubu wamukundiye kujya mu andi nje narinze nza hano kubera ndamukunda please ndagusabye andi nyumva ndagusabye none nkubu shaka nemera ibintu ntashoboye andi ndagusabye nzovuga gute rega urakunda uko nahisiya n'amapenzi nawe ndabizi ko ashaka kumva wewe reka nabwira ikintu kimwe rero wokora sivyo ntituruhishana genda urabe ibintu akuhora eske umenya arafise undi mukobwa bakundanye wapi na office ico ni cyambere mu gihe uzi yo solution wayimenye gute nuko wabirondeye cyangwa wabitohoje sivyo genda usubira umenye aguhora iki wenda urandaba ki blague unabeba miza ya mu cinema yenu please ndagusabye umviriza kwanza please ndagusabye umviriza kwanza Kessy banza uhaguruke kwanza haguruka kwanza wicare twumvikane basi sivyo twumvikane kwanza tusikilizane kwanza Kessy nyumviriza gatoya basi icara tuvugane basi icara gatoya tuvugane please ndagusabye icara gatoya tuvugane nyumva basi rimwe cyonyine ko mbere ya kamera nimwe nk'umuntu abona ko uramfunganira nanze ni mpamvu sagu rimwe cyonyine basi biramaze gushika ukamufukamira ukumfukamiye jewe kakwanya mwanya ma akwima umwanya none ni jewe umuhungu azoca wuha kweli wakwima umwanya uri umukobwa mwiza kandi umukobwa mwiza andi ndagusabye please mimi natanije nde sasa vraiment andi ndagusabye ndinkorere basi yari ndabigusabye navuye hano hari cyane nje kurondera wewe please ndagusabye sasa unamupenda tumvikane rero sivyo nk'abantu bakuzi tuyaye nk'abantu nyene bakuzi sivyo uremera kumukunda uremera ko ushobora kumuronka kandi ushobora kumubura sivyo uremera yuko hariho icyabahuje kijya cyabahuje rero we ntiwagiteguye ndabeshe warisanze mwahuye kandi ntawe numwe yagutegetse wo mukunda nta no mutegeka wagukunda kumbe rero twokora iki gwana gushika umunsi uzona nebe je ntacyo mbona no gufasha ni wowe umukunda Kessy andi ndagusabye basi nkodiki ngira amayeri shaka basi ndago oya ntavyo kurihana hari umuntu ari yakugira aje gutongoreza umuntu wabibonye andi mbwira Kessy jewe ndasavye ndagusavye sivyo kwanza banza wihanagure kwanza unasikia sasa tuko hivi jewe ntacyo mbona no gufasha kutana basi amahera nje ndagunje okay amahera yamuhewe ugukunda mbaka jewe ne numufisi yo muhurira nta nimero yo ufisi please ndagusabye nyumva nze ushaka amahera ngadago navyo Kessy nyumviriza mie sasa ni hivi unasikia mie naona kweli tuko tunaenda kupabaya je niyemeza ibintu ntashoboye mimi naje nde twumvikane sivyo imanuro ya nyuma hamaje nigire wende umwambie tena na tena kushika umunsi wa uzorua ni waruha uzocugenda ufuka musengemana kama ni wangu mume atari gwanje munyake setu mu mutima wo kuvamo umwana w'umuntu akwemera ashatse naenda vema ngoya kwanza nyumviriza kwanza ndagusabye nyumva ndagusabye nyumva twumvikane uremera ko umukunda ndabyemera si wowe none umukunda si wowe umukunda ni je no ndamukunda none je umva uri kumpori andi gusa ndagusabye naje ugira ngo umfashe mufasha please ndagusabye ushaka ndakubeshe basi gerageza bwarimwe basi ari nkawo mpano ko no bigerageza gute andi nyumva ndagusabye gerageza basi nje mfuma basi nta kimwe mfite no guha ariko icyo nshoboye ndagikuba nyumva please ndagusabye ujya mu jama no kugira bavyemere birabagora abakinyi b'amafilme barabatsinda ndabyumva niyo mpamvu nagwamagaye nkawe umujournalist mu kwactinga mwebwe please ndasabye ndazura umviriza renda kubwira ikintu kimwe umugambi ndakwibiye sivyo murondere nimba ari surprise nimba ari iki uzomurondere mundondera wenyene ndagusabye please niyo mpamvu naguciye ko wewe andi nyumva nandi ndarushe bagabo andi nyumva please ngira icyo ushaka ndasavye basi Kessy nahura ntabyo nshoboye andi please ndagusabye maze nyumva
Kessy mimi kipindi ndagiheba Andi please. kipindi ndagiheba Oya. uwo muntu ukunda kuri kamera ukarira mfasha no umuhevye wofa urapfa umuhevye Kumuheba. basi ndagufashe kutambwira ati ndagufashe tumuhe umukure mu mutwe bwawe ndakubwira ivyo ukora Bikunda. Andi nibikunda. byakunze gute umukunda Ndabyisanga. navyo vyo wovyisanga Andi please ndagusabye mbwira icyo ushaka. jewe shaka utahure yuko nimba umumubwira neza agukunde adashaka umutahure nta mubizi uri umugenzi tumenyanye vuba ndakubonye no munsi ariko ntaco dupfa nta nico nifuza ko dupfa nyumviriza neza ntaco nshaka ko dupfa ibi bintu bimaze kunkwegera kenshi muzana uyu amajido tugakubitwa sivyo Kessy uri wanje uri muri STV n'umuceri n'ubugari babutetse ugenda uri ndagusavye umbabarire ndagusavye sivyo ndagusavye umbabarire cyane umbabarire sikia sasa nikwambie kitu mie sina musada wa kukusaidia mama kwa hiyo kazi mimi siko dokta wa mapenzi tena umbabarire cyane ndagusavye ntago ndakugaye ntabwo ngiziki niwe nashaka kumbwire sinzo gipost ndagifute ariko jewe siwezi mimi siwezi vraiment sikia kwanza uvire Kessy no ni jewe ukunda ugomune kwishavu jewe ngaya to sama rushaka to tora yose bas ane tora batamena andi please ngoya kwanza umvi Kessy andi please na yumviriza ndakubwira ikintu kimwe twelewana basi tumvikane basi andi umutima wanje urabije please ndagusaba andi nyumva twumvikane andi nyumva tuyage basi bike twumvikane twumvi ndagusabye basi nanje nyumva basi ndakubaye andi ndagusabye ndagusabe nanje nyumva sivyo andi bana Kessy tumvikane basi umuntu atumwe sivyo none uramukunda ushaka ubufasha bwanje uremera ko atakibinshaka kugirira uremera ko je ntaryoherewe kubabara kwawe andi ndabyumva ariko nshaka gufasha please ushaka ndagufashe ku nshuro yanyu ugenda umumvisha ndagusabye kandi ndazi wazokumva rero kumpa amahera nagusabye amahera ndagusabye twayamera basi ugenda ufashe ndagusabye andi nyumva turaba ukuboko kwawe amahera yawe n'ubutunzi bwawe mana jewe uri mpayane fata gumana amahera yawe nzogufasha andi please nzogufasha ivyo nshoboye gumana amahera sivyo hora rero hora sivyo ndakusaidia sawa sivyo none fata amahera yawe yabike bine wewe ntiwansabye ntiwaje kungura kandi we n'amahera urongungura jewe maybe nakazi kanje nzokora ivyo nshoboye nivyanka uzonahora sivyo byumvikana ntabyo kurira reka none gani niyabona higano nzogiposte kwe utobukoze andi ndagishireko niyabona uri kurarira kweli abantu nibazogutwenga mu makazi nta na kimwe nitaye bamukanyosha nawe abahe abamukanyosha nyene murabana ariko uri mu kinama jewe nijibona no gufasha ndakwinginze kandi nze yantu umfasha please ndagusaba nzokora ivyo nshoboye sivyo no uranyizeye ariko andi merci beaucoup kapana ku mwanya wanje nakimado itutoshaka cyose we ntacyo nshaka nzogufasha bikunze Allah akibaru vyanse nta kundi ariko nivyanka untahure mwene data andoya nuzona uravyanka ya bizokunda urize ko azovyemera we apana je nzobimwemeza azovyemera oya azovyemera kumbe nawe yo bikwemerera andi please ndagusaba canke nturi guwiyo andi ndagusaba sawa turangiza ikiganiro nzogufasha ivyo nshoboye akote STV Ewa kazi Dr. Love
mwalimu wa mapenzi, muganga wa mapenzi, mie babandi nipigwe majendra majido kure makanyosha uburengo manje mukanyosha rero vuba. Abafana bacu ndabizi mwe ashe murabizi ndabikore ndeke muremeye kweri mpigwe majido ariko uko biri kose urukundo rurabaho kandi no kwemererwa wayo wakunze birabaho no kwankigwa birabaho. Ikintu cyose kibaho kugira ngo kitwigishe cyangwa kigira icyo kidufashije. Niyo mpamvu nizera yuko jewe apart yanje ndamutahura no muntu afise umutima, afise sentiment, afise emotion bishobora gutuma byose yokunda umuntu kandi agakunda washatse. Igihe cyose twakunze yaba wewe yaba jewe yaba we yaba n'undi muntu, iyo umuntu akunze aba yifuza kijya kinakunda. Nubwo utokunda umuntu ugakunda nifu iyo ushonje ugashaka imfungurwa uba wumva ko wifuza kuzironka. Iyo utazironse rero nibigenda neza. Rero kuri uyu mwanya icyo yifuza ni wa muntu akunda. Nkuko yatwizeye ko hari icyo twomufasha. Tugiye kugerageza ndaguha 5 wewe wankurikiranye ikiganiro canje cyose nkahereza ibibizo byinshi byabisheri byacu bidukurikirana cyane biriyizi birazi naho biri. Ndagushimira cyane Kessy kuba watwizeye, wizeye televiziyo yacu, wizeye jewe ukumva ko ari cyo twagufasha. Nivyakunda tuzobishima Imana, nibitakunda niko bizovyategwa sivyo none. Merci beaucoup. Ndagushimiye sivyo. Nundi munsi karibu wisange aha ni muhira. Ariko nivyanka ngoma ndarivuga nivyanka uzobitaho. Ndazi ko bizogenda neza. Ukunyeretse ko umukunda uwo bimwereka nawe muri kumwe cyane. Nugo rukundo abandi ko batarufise. Nje ndamukunda cyane. Niba mukundiye. Nta byinshi mfise ntacyo afise ariko ndamukunda. Gonga 5 base. Nta n'ingufu za chance ufise. Merci beaucoup STV. STV, every story matters.